Kugira batorere umuti uramvye ikibazo c'amastasyo atanga ibitoro bidakwiye ku baguzi, ikigo BBN catunganije inama hamwe n'abarongoye amastasyo atandukanye ya hano mu gisagara ca Bujumbura. Ku makenga bafise ko nabo hari igihe baronka igitoro kidakwiye, Severus Ndayikengera arongoye ikigo BBN arabahumuriza ndetse akanashima intererano yabo. Twovuga yuko twashimye intererano bene amastasyo batanze, baduhaye icyumviro kimwe tugiye gukorerako cyo kugira ihuriro komite y'abo bantu bene amastasyo kugira ngo tuze turigiramwo ibi bintu byose bituma umuguzi w'igitoro azimbwa kubera aronka igitoro kidakwiye. Aba bantu bakorera mu bitoro baravuga yuko kenshi baza kuzimba abaguzi kubera mu bigega babikuramwo, haba za sepe haba za kobire, yuko nabo baronka ibidakwiye. Twabemereye yuko tugiye gukomeza gukontorora muri ivyo bigega, kanatsinda turabifitiye uburenganzira aho nta kibazo kihari. Nayo amastasyo adakwije ibisabwa n'amategeko agiye kugagwa nkuko birandanye bivugwa na Severus Ndayikengera arongoye BBN. Ikindi kintu twashitse ko twababwiye kandi tuzogerageza gukurikirana nuko amastasyo adakwije ivyangombwa tuzoyaha ikiringo c'amezi bakisuganya, dusanze bidakwiye nibaza ko tuzoca tuzugara. Ivyo biruko mu gihe ikigo BBN kimaze gufatira ibihano amastasyo amwamwe ibabaguzi kuko hatanga igitoro kidakwiye, ariko mu nyuma ugasanga yasubiye gukora. Kuva ubu uzorenga ku mategeko azofatirwa ibihano ruhasha harimo no kugarirwa burundu.